ubuzima muri ino si buragoye saba kwihangana unaravuka akabaho ku buntu bw'Imana agakura. Embo iyo niyo ndirimbo navuga ko ishika ku mitima ya benshi. Aho ari indirimbo nashe no gukora amasanamu ugiye kuri YouTube ya KABOSI GOSPEL canke page ya Facebook. Yandika ubuzima bayikabosi bashaye kuzanira indirimbo nziza cane igizwe n'indimi zine. Okay, bakunzi ba Blaise journaliste nkuko mubibona uno munsi dufise umutumire yitwa KABOSI GOSPEL, asanzwe ari umuririmbyi aririmba indirimbo mpimbazamana ava hariya mu gisagara ca Ngozi. KABOSI uratwumva? Ndabumva. Yego, uno munsi twashatse kugutumira mu kiganiro ca Menya N'Ibi Média. Yego. Aho twari dushatse rero uno munsi uduha umuco kuvyerekeye amakuru avuga wawe. Dufise iminota 15 sinzi yuko twokwakwanya. KABOSI akabanza kakidondora abakunzi ba Menya N'Ibi Média. Uno munsi dufise umutumire yitwa KABOSI. KABOSI ninde? Aba bakeneye kumumenya bo mumenya kwiki? Yego, KABOSI n'umuririmbyi wa gospel mu ntara ya Ngozi. Komine Nyamurenza, zone Birambi ku mutumba wa Kinyovu. KABOSI yatanguye kuririmba ryari? KABOSI yatanga kuririmba 2020 mu mwaka wa 2020. KABOSI aririmba indirimbo mpimbazamana. Vyagenze gute kugira ngo yinjire muri gospel? KABOSI yatanguriye mu rwa Dream Family Nyamurenza mu ndimbo yabo twabari twashwise kure kunda kazi na komine Nyamurenza. Iyo groupe ya Dream Family yari igizwe n'abantu bangahe? Yarigizwe n'abasore batatu ari bo Madende no bita SP na KABOSI. Bono niyo groupe yoba yarasambutse cankwe yoba ikihari? Groupe iracabandanya ko groupe Dream Family yarabandanije, KABOSI arabandanya muri gospel. Rero vuba cane muraja no kumva indirimbo ya mariage twafise amwe turimo turayaga umwe muri twebwe azogira ubukwe bwera. Hama KABOSI rero asanzwe avuka hehe neza na neza? N'umugabo canke n'umusore? KABOSI avuka Nyamurenza ku mutumba wa Kinyovu ariko aba ku mutumba w'Igicu muno mwanya mu gisagara ca Mikoni. Igicu? Ni KABOSI asanzwe yubatse afise abana babiri n'umudamu umwe nkuko amategeko ya leta nayishenga bivuga. Amategeko ya leta nayi? Ishengero. Mbe usenga he KABOSI? Nsanzwe senga mu ishengero rya Roshenga Nyamurenza nyene ku mutumba w'Igasegekwa. Waburirimba muri korali? Ndaririmba muri korale VCT ariko keretse ko mwino mwisi ari bikorwa ndimwo nayifatiwe gato. Yego. KABOSI indirimbo zose hamwe afise nizinga? KABOSI afise gospel 10 n'izindi za profane 6. Donc n'indirimbo 16. Indirimbo 16 nyine ko harimwe zo umuntu yaje aririmbira igihugu ariko ntazi inkundo zirimwo. None mwizo ndirimbo zose hari n'amakorabo bakoranye n'abandi atarabo muri Dream Family cyangwa n'indirimbo ziwe ku giti ciwe nizo muri Dream Family? Indirimbo 3 twakoranye na Dream Family n'izindi n'indi ndirimbo imwe tuherutse kwanda umuririmbyi ari muri igihugu c'Ubuganda yitwa Nibitangaje Deo. Ndirimbo twise mbega urukundo uje kuri YouTube ya Nibitangaje Deo cuyibona. KABOSI woshobora kuduha akapera gatoya kugira ngo bakunzi bamenya N'Ibi Média babandanye bafiringa ibikorwa byawe? Hari indirimbo yitwa ubuzima ni indirimbo yakunzwe cane n'abantu. Nova ko noyibandanya ko gatoyi. Woshobora kuduha akapera? Ubuzima muri ino si buragoye saba kwihangana unaravuka akabaho ku
kubuntu bw'Imana agakura. Okay. Mbo iyo niyo ndirimbo navuga ko ishika ku mitima ya benshi. Aho ari indirimbo nashe no gukora amasanamu ugiye kuri YouTube ya KABOSI GOSPEL canke page ya Facebook. Andika ubuzima bayikaBOSI bashaye kuzanira indirimbo nziza cane igizwe n'indimi zine. Woja kuri Facebook cyangwa n'izindi mbuga urasanzwe ukoresha, imbuga zawe amazina yazo ni gute? Hose ziriyo ni KABOSI GOSPEL ucusanga ibikorwa byanje byose. No kuri YouTube nuko nyene? Yego. Okay, ni kuri YouTube ni KABOSI GOSPEL. Ya hama iyo turiko dukorana ikiganiro n'abantu bene mwebwe KABOSI. Yego. Turakunda kubabaza kuko urabona uri nk'umukozi w'Imana nawe mu bandi, nk'ubu wo kugira umukozi w'ishengero akakugira basi nka pastor canke mwarimu wo vyifatamwe gute we ico wumva wo kugira umukozi w'ishengero nka pastor canke umukozi w'Imana wundi nyene wo hejuru we wo vyifatamwe gute ku bwawe? Mboye cyambere izindi mbo mpimbazamana twandika tuzandika dufate muri Bibiliya. Mboye rimwe na rimwe baduhamagara ko z'Imana ko turabanditse. Navuga ko kuba umukozi mbere ubuno nabishimiye Imana ko kuja ku radio cyangwa se ukabwira abantu benshi. Kabare nango ya mbere nziza ro mbaye umukozi w'Imana byose byiza kurushano byitwamo neza. Kuko izi ndimbo mpimbazamana isazi dukomerezamo. Yego. Ama KABOSI uno munsi turaguhamagaye kugira ngo wumvirizwe n'abakunzi bamenya N'Ibi Media. Yego. Narigeze kukubona no muri studio za radio ubuntu uri gukora ikiganiro kuvyerekeye nyene ibikorwa vyawe. Yego. Woshobora kutubwira ico uri kurabona i promotion bariko baragukorera abamenyesha makuru ku radio yo ngaho ico ubona ari karagushikana? Jewe cyambere ndimbo mpimbazamana nazinzinjiyemo ariko ishimo cyaneze imbere cyane ibintu bya promotion. Rero numwe mu baririmbye ba ruguru bashaka kwiyumvira akazunguka amaradiyo bamenyekanishije ibikorwa byabo. Dufate mu minsi yose nanditse turu y'amamedia ngaha mu ntara ya Ngozi. Kigano popular artist gikoresha no bita Mr. J Winner. Ndamuzi my big brother. Ni kigano kitwa Tazirimana gikoresha no bita ni muri Tunazimana kuri radio buntu. Nca ndabibona byose mba ndabizi. Ni kigano kitwa tubamenye live show gikoresha na MC Bobo n'ikintu kindi kigano kitwa ejo cyo guhimbaza byo ku mucefe menyene kitwa gikoresha no bita Betra w'intwari. Ibyo byose ndabize bana ndumva ni sawa kabisa. Nyuma yaho rero bamaze kubona ibikorwa n'imo ndakora no mu mwaka wa 2022 ushiro wa 2023 naca no kwa mu baririmbyi bane baranze umwaka mu ndimo mpimbazamana mu ntara ya Ngozi. Ubu rero uri muri bane ba mbere? Bane ba mbere baranze umwaka. Sinashe kuwa mbere ariko gusa ndashima Imana uko byagenze. Narabibonye na jewe mu bantu bagufashije kwamamaza ibikorwa vya narimo narabonye yuko muri bwa bushimwe batanga nawe wari uhari kabisa. Yego kwe nayibonye mu gisagara ca Bujumbura amaradiyo atandukanye n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye barakoze cyane kandi turashima Imana uko byagenze. Yego hama KABOSI. Yego. Ubu indirimbo nshasha ufise yo bariyi. Ni indirimbo yitwa uravuga make bacane ndayisha kuri kumbuga ngurukana bumenyi zanje. Niyo ndirimbo mbega urukundo dose kugukorana no bicaje dewo. N'indi yitwa warakoze mana yo iri kuri page ya Facebook yanje ugiye uciyibona wanditse warakoze la KABOSI. Hama indirimbo nawe witegura kuduha mu minsi izaniye cyangwa nimwe y'urubanza watubwiye? Indirimbo nitegwa kubaha ana Bibiliya ivuga igihugu nico amahoro ko natwe tuzoba amahoro. Rero nk'abanyengozi canke se abarundi muri rusange bitege indirimbo yo kwikukira itariki imwe y'ukwezi kwa kwindwi. Ndashaka kubaha indirimbo nshasha yo kwikukira kandi umva iri mu byo kwiragiza ubutumwa bwiza. Yego. Ndavyumva cyane hama KABOSI.
yego umuririmbyi yo wifuza ko mwokorana koraboni mbo ngaha mu Burundi ni aba barivera muhimbare n'abandi aba ba William muri Tanzania gutyo yana ndumva ni sawa hama kabosi gushika nkuno mwanya nino saha urumva yuko nk'umuziki we umaze kukwinjiriza iki mu buzima bwawe cyangwa uronka mu buryo bigenze gute? Tambo uburyo uboneka bugoranye ariko umuntu nkuko twahamagara gukora Imana nye turabandanya dukora. Yego. Okay, none wowe ukora umuziki kugira wishimishe cyangwa kugira uronke icyabana n'umuryango kibatunga, we ukora umuziki kumvo iza Bo umuziki navuga ko ivuga tumaje mu ndimo ndariko kugira ngo nkwiragize ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kandi kugira ngo shikane kure bifasha abandi bene data. Ibana we ndumva ukora igikorwa nk'umumissionari. Ego kuko ugiye kuraba indirimbo message natanze mu ndirimbo ubuzima cyo nako nanje ari ubuzima agenda bamwo nanje nepfujije kuba nofasha abandi. Ego vyiza cyane. None ngaho iwanyu mu karere ubona indirimbo zawe n'ibikorwa byawe bavyakira gute? Mbo indirimbo zanje ugetse Nyamurenza ukabaza Kabosi bacamukubwira ngaho Ingozi mbere soko ko mu DJ Tadezire n'ahandi kicaye itingene indirimbo za Kabosi bacagumva naho nge zose numva nsanga ibikorwa byanje byagezeyo ibyo bikanezera cyane iyo numva sande rimwe rafashwa indirimbo zanje uko ugiye kuraba indirimbo nakoreye muri Sirene Shop Petro nkuru nziza indirimbo nise iraki ni indirimbo nagiye mbona bivaye n'amajambo nayishizemwo ni indirimbo imwe yaduza amaviews cyane kuri page ya Facebook rero bigaca bineza cyane nkana ati bwa undi message nashatse gutanga mu bantu yashitse rero ndashima Imana mu ndirimbo zanje udakunze akunda yindi byose bikabandanya bigenda neza vyiza cyane hama ego uno munsi twagutumiye nk'umwe mu baririmbyi mbe indirimbo zawe zirafise ama video harimo indirimbo zifise ibikorwa by'ama video mo indirimbo mfise mwizo 10 za gospel indirimbo ifise amasanamu n'indirimbo yitwa ubuzima bacane niyo warakoze ndashaka kwikora amasanamu izindi ndazikora ama lyrics ariko nzobandanya nkora amasanamu maka ibana we ndumva uburyo bwifashe neza hama Kabosi ego nzobandanya nkora n'ubuno ko arutumene nkatiyemwe ariko gusa ndahari ndimo ndakora kandi ndiza neza ko gospel ngaho Ingozi ndifuza kwa mu bambere nanje basohoka intara bakabandanya n'ahandi. No mu buzima bwa misi yose usanzwe ukora iki? Cendo umushoferi ni umumotari. Uri nk'aba number 7? Number 7 ujya n'umugenzi cyane gose kuba tuvamwe n'inyamurenza n'umunyamugende. Buriya nawe ni n'umunyamurenza. Umunyamurenza ngaho mugende umva nyine n'umugenzi arampanura ujya n'umugenzi wanje cyane. Ego reka tugushimire reka bosi sinzi ko ugira akajambo kagasunika rugi ku bakunzi bamenya N'Ibi Media. Ndashimiye Imana yo yemeye tugane iki kiganiro ndashimiye abajejwe gukoresha ikiganiro Menya Media n'ibindi ndetse no kukuntu murimo muri tanga mutiziganya mudufasha muri promotion kuko umuririmbyi cyaza tumo cyabana naco abaririmbyi umuririmbyi yihuta gukora indirimbo nyinshi ata promotion zifisa burya indirimbo niyo yobe muke kwa promotion ikwiye biratuma kugeza kure cyangwa sikagera aho hantu wewe wifuza. None indirimbo ufise mwizo zose wifuza ko twogushikanira kure gusumba izindi nigi? Hari indirimbo yitwa ubuzima, indirimbo niserema, hari cyo guciza niyo nise ora mana yacu. Indirimbo zinkora ku mutima kandi nshimira Imana message nagenda shamwo yagerashika aho ndashaka. Okay, reka rero tugusezere Kabosi nabo muri kumwe bose ngaho baduhereye yamba. Ego murakoze cyane mwezagegwe ndetse namwe watumviza bose abari mu mihingo itandukanye y'igihugu cy'u Burundi. Ndabwo ati Imana bahezagire cyane ndanabifuza kubandanya bakurikirana ibiganiro cya kuri Menya Media. Bose barakumva nabo turi kumwe bose ngo urubuga rwa Blaise journaliste. Ugize neza reka bosi no munsi kwitaba ubutumire bwacu.
sawa murakoze cyane. Okay, reka tugusezere rero umunsi mwiza n'ibikorwa vyiza. Sawa. Okay.